Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Ni musangwa amahoro nshuti namwe bakunzi ba Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2020 umwaka 2026 kazwe muri ano makuru twabateguriye naye akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira. Impunzi z'abanyekongo ziri mu ikambi ya Busuma mu ntara ya Buhumuza zivuga ko kugira zije gusuma canke gukora utundi dukorwa zitegerezwa guhimbonera kure amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 na 10 kandi utayatanze ntiyigera yemererwa kugira haja. Amadosiye agera ku 2000 niyo leta y'umugambwe CNDD FDD imaze kwitwarirwamwo hirya no hino kw'isi bitewe n'uko iyo leta itari cyo kuba agateka kazi na muntu no kugakingira. Uko kwitwarirwa mu bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu bikaza bishimangira ivyirirwa birashikirizwa n'abanyepolitike batavuga rumwe n'iyo leta mu kwerekana neza ko batarira busema mu byo bashikiriza. Nayo nkuko bisanzwe ku minsi yose ya kabiri igice cya kabiri cyano makuru kizoba kigizwe n'ikiganiro ubahuka aho tugaruka ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi zimaze igihe zankirwa gutahuka iwabo. Aho nariko nca ku masonga mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhera mu yavuga mu gisata c'impunzi. Abarundi bahungutse bava mu gihugu ca Tanzania bamenyesha ko bashikiye mu bukene ntangere aho batagira icepfo n'icya ruguru. Bakanavuga kandi ko kuronka ibyo bafungura ari kibazo kiza ciyongera ku buzima buzimvye basanze mu gihugu. Bagasaba leta ko itobandanya yimiriza abarundi guhunguka ititeguriye gufasha bigaragara abo baba bahungutse. Dinye Karondo Mwidonido. Abo barundi barutse guhunguka bavuye mu gihugu ca Tanzania bamenyesha ko batitaweho nkuko bisanzwe bikorerwa izindi mpunzi zitashe mu gihugu kandi leta yamiriki irasemerera ngo abahunze nibatahe nkuko isoko ryacu rivyigana yaba leta nashirikira bafasha yaba nawo mu yandi mashira hamwe akorana na leta bose nuko. Birababaje cyane turiko turasubira mu gihugu cyacu nk'uko babandanye basemera bavuga yuko igihugu cyiteguye kutwakira. By'ukuri kare abantu bahungutse ndavyibuka ku bantu bahungiye za Mutabira barahunguka bagasanurirwa, ariko ubu umuntu ahunguka umva ntitwitaweho muri make. Leta aho usanga iriko irasemerera ivuga ngo hunguke twarabiteguriye subire mu gihugu, ariko ico gihugu kaba none iki gihugu cyatwiteguriye gute? Ikigo kiradufasha iki ku muntu Mvema ahungutse amaze imyaka 10 atari mu gihugu? Uheruka kubona umuyuwe nk'igisiara kiri mu kigo nyene batwakiriramwo hagati y'ibigo vya Mabanda na Nyabitare. Rero bikurira butubabaza cyane ingene batitwitaho kabisa. Abanyagihugu basaba leta ko yobitwararika ikabitaho kugira n'abandi barundi bakiri mu buhungiro mu bihugu bitandukanye bakiri inyuma bagira agatima ko gusubira mu gihugu cabo. Dusaba yuko leta kweri yogerageza kutwitwararika ntose mu kibano badukundisha igihugu. Rega ntibibagire yuko abandi bakiri inyuma. Uganda, u Rwanda, Malawi, Mozambique n'ahandi hakiri impunzi. Nyine bazokunda igihugu gute n'abandi iyo bariko baraza ataco bariko barabamarira? Hageze igihe nsubira kwifuza komoka. Uko n'ukuri iki gihugu biragoye, biriko biratugora cane mu bintu bijanye n'ifungurwa, mu bintu bijanye n'amahera. Twari tumenyeye ikintu umuntu yaramenyeye kigurwa 500 muri Tanzania twasanze kigurwa 2000 mu Burundi. Ivyo bikaba biri uko mu gihe igihugu ca Tanzania kiriko kirukana impunzi z'abarundi zose ngo zisubire iwabo. Dinye Karondo urakenuye. Tukivuga ivy'impunzi nyene amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 n'imbonera kure zo muri zone Rusengo zitoza impunzi z'abanyekongo mu ikambi ya Busuma iri muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza kugira zemererwe kuja gusuma. Ni mu gihe utayatanze atarekuriwe kurengana amabariyeri bashinze. Batazar Miburo arabitubwira.
Izo bariyeri z'iyo misore y'imbonerakure za CNDD FDD iri ku mabarabara abiri ava hari izo mpunzi z'abakongomane ahitwa Busuma ugana mu isoko iri muri zone Rusengo komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza. Umwe mu banyagihugu baba aho bashize ayo mabariyeri amenyesha yuko impunzi yose y'umukongomane igiye mu isoko yaho muri zone ya Rusengo kwitarengana idatanze amafaranga. Umukenyezi akaba arishwa amafaranga ibihumbi 5 by'amarundi, umugabo nawe amafaranga ibihumbi 10. Mbonera kweze zigira inkuru na bariyeri ngaha mu Rusengo donc tujediye dimanche nane bari gukatwa ngaha mu Rusengo bariyeri ni kunganji donc amabariyeri ababacha bashinga amabariyeri inja mu soko yose mu Rusengo umva umugore akamurisha ntuze ibihumbi 5 umukongomani kazi umugabo nawe akamurisha ibihumbi 10 cy'amarundi kugira ngo bashe mu isoko. Isoko ryacu ngaho muri zone Rusengo riratubwira iyo misore y'imbonerakure yambura izo mpunzi z'abakongomani. Ni mu gihe ico gikorwa kigayise gikorwa n'izo mbonerakure gikorwa urongoye zone Rusengo arereka kigirwa n'umuntu yitwa Ngahari Moja n'undi yitwa Nuzeye Duriduri apokiponogera n'undi batadira mamba n'undi yitwa Desire nyene we yagiye muri Kongo ndene yimo nawe nyene yagiye nawe nyene hamwe Kongo ko imbonerakure batadisha tata data ngo gufasha muri Kongo kandi cyo mbona bibyima kirabira hirya. Izo mbonerakure zitanu zagirizwa ayo mabi zikaba zahora mu gihugu giharanira intwaro rusange ya Kongo gufasha abasirikare b'ico gihugu mu kurwanya umuhari M23. Uruganda rwa RPA rwarondeye urongoye zone Rusengo Irakoze Patrice kugira tumubaze ivyo bikorwa n'izo mbonerakure ariko twamukenye. Baltazar Miburo amafaranga angana ni miliyoni 3.5 z'amanyaburayi niyo mfashanyo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Burayi yarayegemeye guha igihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo kwitwararika impunzi z'abanyekongo zakiriwe mu bibanza bitandukanye mu Burundi. Ivyo bikaba biri mu itangazo ryashyizwe ahabona na Johannes Bogstam aserukira ubumwe bwa Burayi mu karere k'ibiyaga binini mu rugendo yagize mu Burundi rwamaze iminsi 3 kuva kwa 12 gushika kwa 14/0 umwaka wa 2026. Vyinshi mu biri muri tangazo tubibaze David Claude Mbananayo. Muri iryo tangazo ryasohotse nyuma y'urugendo uwo muserukizi adasanzwe w'ubumwe bwa Buraya mu karere k'ibiyaga binini yagize mu Burundi mu kiringo c'imisi 2, Johannes Bogstam yashikirije ko atewe impungenge n'ubuzima bubi izo mpunzi z'abakongomani zibayemwo mu Burundi hamwe n'umutekano muke ukirangwa mu buseruko bwa Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Kongo aho hakeneye ibikorwa vyihutirwa vyo gufasha abakozwe ko n'izo ntambara. Bogstam yaciye yashikiriza ko mu ntumbero yo kugarukira kuri izo mpunzi z'abakongomani ziheruka kwakirwa ku butaka bw'u Burundi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rigiye gutanga miliyoni 3 z'amafaranga y'abanyaburaya kugira bafate mu mugongo leta y'u Burundi kwita kuri izo mpunzi. Muri urwo rugendo kandi uwo muserukizi adasanzwe w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yaraganiriye n'amashyirahamwe asanzwe afasha nka HCR, PAM hamwe na OIM kubijanye n'ingorane zishikira impunzi z'abakongomani zihungira mu Burundi. Uwo muserukizi adasanzwe w'ubumwe bwa Buraya yaranagendeye ikibanza cegeranijwemo impunzi z'abakongomani kirahitwa Busuma muri komine Ruyigi yitwaje ifasanyo igizwe n'ibikoresho bitandukanye, akaba arimwo amatoni 73 ibikoresho bitari bifungurwa, ivyo kwifuka 8,000, mabido y'amazi 3,200, imisegetera 3,200, imatera 7,000 hamwe n'ibindi bikoresho vyankenerwa. Bogstam yarashimiye leta y'u Burundi ko yaremeye kwakira izo mpunzi, anashikiriza ko yanakozwe ko n'ubuzima bugoye izo mpunzi ziriko zirabamwo muri iyo site ya Busuma kubera ubukene bw'ivyankenerwa. Urwo rugendo rwa Bogstam Johan rukaba rugira kane mu gihugu c'u Burundi kuba yinjiye muri ayo mabanga yo kuba umuserukizi adasanzwe w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu karere k'ibiyaga binini. David Claude Mbananayo urakoze. Mukanya sase turatandukira igisata c'ubutungane. Igihano c'imyaka 4 iheruka gukatirwa umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Frank Kazu umumenyeshamakuru yigeze kurongora urunani rw'abamenyeshamakuru Ibeji avuga ko ari bitera soni ku butegetsi no ku butungane bw'u Burundi. Kubwiwe iyo ngendo igahise nta kindi gamije atari ukunumye wowe wese yohirahira akavuga ivy'ubutegetsi budashaka kumva. Dutegeye yo Frank Kaze yigeze kubarongoye urunani rw'abamenyeshamakuru Ibeji.
Sandra Muhoza ariko aho gusa kubera ivyo yakoze n'ibintu bikorwa misi yose ku mbuga ngurukana bumenyi ataho bifatiye na gato kuko ico yakoze avuze ico yumvira ku bintu bivugwa hose byerekana neza yuko atakindi ubutegetsi bugamije atari ugucuvya uwo ari we wese yohirahira akavuga ivyo ubutegetsi budashaka kumva na cyane cyane abamenyesha makuru n'ibinyamakuru. Urumva yuko ubutegetsi buriko buraja ahubwo novuga yuko bumaze no kuhagera kuko umuntu wese ko kugira ngo avuge ico yumvira atangura kwiyumvira kabiri imbere yuko akivuga canke imbere yuko acandika. Bivuze yuko muri ibi bihe ari bihe bidasanzwe ku gihugu kubera ata muntu yisanzura ataburenganzira na bumwe bucubahirizwa. Hanyuma Sandra Muhoza twavuga yuko ababajwe nka kabiri kuko urumva yukiriwe urubanza ta nsiguro nimwe umuntu yoruha kubera aho ubusa. Hanyuma ubwa kabiri uno munsi umuryango wiwe uvuga yuko agwaye cyane ganaremvye ubu agendera ku kibando aho adashobora no kwigendera wenyene ngo ashobore kugera ahageze kure. Hanyuma ikindi kibabaje nuko naho uwo menyesha makuru arembeye ahafungiwe Ingozi baranamwankiye uburenganzira bwiwe bwo kuja kwivuza. Bivugwa n'umuryango wiwe aho utewe n'ubwoba yuko umwanya ari umwanya ahubwo uwo menyesha makuru amagari yiwe ashobora kumukika kurusha. France Kaze kandi agatera kama ubutegetsi ko bwo kwikubita gashi bukareka guturatuza abamenyesha makuru kuko ataho bizobageza. N'ubu tumukurikire. Chambere nuko ubutegetsi akamonotera nuko ubwo butegetsi bwo kwikubita gashi kugira ngo bubone yuko guturatuza abamenyesha makuru ataho bizobugeza ahubwo ko bufise inyungu yuko abamenyesha makuru n'ibinyamakuru bo kwisanzura kuko ni ku nyungu yabo. Ahubwo niyo havuzwe n'ibintu bitagenda neza niho ubwo butegetsi bwoboneraho n'akaryo ko kubikosora. Hanyuma ikindi ca kabiri nuko kandi kamonda gateye mutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuko n'umuvyeyi avyitirirwa yuko ari n'umuvyeyi w'igihugu ariko nawe ne yaravyaye. Uyo mukenyezi afunzwe n'umuvyeyi afise abana bari muhira bamurindiriye bari kumarira n'abana n'umuryango wiwe bari mu bihano badashobora kumva batazi ico bariko barahogwa. Tukivuga ibijanye n'ubutungane twari twabibabwiye mu ngingo nkuru zano makuru. Leta ya CNDD-FDD imaze kwitwarirwa hirya no hino kw'isi mu madosiye arenga 2,000 kuva haduka indyane zo mu mwaka w'2015. Maître Armel Niyongere umwe mu bashingwa manza bashengeje leta amenyesha ko bashengeza leta ya CNDD-FDD kuko idakingira agateka k'abanyagihugu ntinakurikirane ababakorera amabi. Tumutege yombi. Yerekeye imanza zimaze gushingwa mu bisata bitandukanye yewe bisata rwego rwa Afrika ndavuga umugwi w'agateka kazina muntu Commission Africaine de droits de l'homme, hariyo bisata bitandukanye vya ONU, hariyo bisata kigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu, hariyo bisata biraba abantu bafungwa dakurikije amategeko mu Gifaransa bita groupe de travail sur une détention arbitraire, hariyo bisata bijanye kugwanya inyuruzwa ry'abantu, hariyo amadosiye menshi ariko atangwa muri ivyo bisata. Navuze rero amadosiye arenga 2,000 yatanzwe muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Hariyo rero na rwa rubanza twari twashingishije muri sentare y'akarere rwerekeye ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Hama rero ivyaha twebwe dushengeza kenshi n'ivyaha vyo guhohotera kiremwa muntu, ivyaha biraba kurenga kugateka kazina muntu. Aha niko ndavuga ivyo vyerekeye kunyuruzwa, ivyo vyerekeye guhagarikwa dakurikije amategeko. Twebwe rero twitwara mu camake leta mu kudakingira agateka kazina muntu ku banyagihugu no mu kudakurikirana ababa bagirizwa guhohotera kiremwa muntu. Abo rero nibo twitwarira kenshi rero nka bose baba bari mu nzego za leta, ugasanga ntibakurikirana kubera amabanga bafise kuko mu kwitura ibyo bisata bitandukanye cyangwa mu kwitura sentare mpuzamakungu utegerezwa kwerekana mu mategeko mpuzamakungu ko wahejeje kwitura ubutungane bwo muri icyo gihugu. By'ukuri rero twebwe twareba tukabyerekana neza yuko bigoye kwitura ubutungane bwo mu gihugu kuko ubutungane bw'u Burundi butigenga
atari ugushaka ahubwo bakingira ikibaba abakora ivyaha. Uko gucengeza rero leta ya CNDD FDD mu masenare n'ibisata bitandukanye vyo kw'isi ngo birunganira urugamba abanyepolitike barimwo rwo kubogora igihugu. Honorable Emmanuel Nkengurutse nawe ati izo manza zifasha kugaragaza ukuri ku rugamba abanyepolitike baba barimwo zikabakurako n'ice ibirirwa barambikwa n'intwaro ya CNDD FDD. Nawe nyene tumukurikire. Birafasha cyane izo manza leta izirushijwemo reka nayo itabizirushijemo hari icyo twunguka, ariko cyane mvuga iyo leta itsinzwe harimwo byinshi twunguka. aha novuga yuko izo manza zidufasha kugaragaza ukuri k'urwo rugamba tuba turimo, hanyuma biradufasha kudukurako iceyi twambikwa na CNDD-FDD n'intwaro yayo. Ico ni ca kabiri. Kuratanga ingomezi kuba ari muri urwo rugamba. Ico ni ca gatatu. Hanyuma novuga ica nyuma yuko bitanga icizere ko bitebuke politike mbi izohinduka ku neza y'abarundi bose. Iyo muriko murakurikira ni radio RPA, amakuru mu Kirundi arabandanya. Mu kanya turabira hamwe ayavugwa mu ntwaro ibereye. RPA. Umuyobozi mukuru wa Regides aremeza ko mu gihugu hibonekeza ubusuma bw'amakoneri, mbere bamwe mu basuma bayiba bakaba bamaze no gufatwa. Jean Albert Manigomba arongoye ishirahamwe Regides yabishikirije kuri uyu wa mbere uheze, mu gihe abanyagihugu na bamwe mu bajejwe intwaro mu mihingo imwe bamaze iminsi biyamiriza ubusuma bw'ayo makoneri. Waramutswe ishirahamwe Regides amenyesha ko hariko harakorwa amatohoza kugira barabe ko atabakozi b'ishirahamwe Regides boba bari inyuma y'ubwo busuma. Tumutege yombi. Tumaze iminsi twubona abagizi ba nabi bamaze iminsi baza kwiba amakonteri y'abantu bayakura ku mazu mu bice bumwe. Rero twege nka Regides turiko turakora ishoka byose kugira ngo aho kagwi k'inkora baratugatuze. Ubu tuvugana hariho abari bafatiwe ku Musenyi, hari n'abandi basanzwe nabo barafashwe bafunzwe. Rero turiko turakora amatohoza tuvatikanije n'abajejwe by'ubutungane turabe ico kava kwako kagwi ko umuntu aza kuba kontere y'umwene gihugu twe tumfata nk'umwicanyi. Kurya amatara ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umwene gihugu. Rero ko bariko barafatwa tuzomenya imvo ituma ubusuma buhari. Hanyuma kuri kote Regides two turakora ishoka byose turondere nimba eskara abakozi ba Regides baba bariko barakorana. Ico mwomenya nuko umukozi wa Regides wese tuzokumva ariko akorana nako kagwi igihano no kwirukanwa burundu, amakandi asubira hano vyerekeye ubutunga ryazo umutunga yazo bacira ibihano. Ivyo sindabizi kuko sibindaba mugabo ibindaba jewe umukozi wa Regides nzosanga ari muri utwo tugwi azo kwirukanwa burundu kandi arabamaze gufatwa. Navuze nti umuntu wo muri Regides, umukozi wa Regides yo tuzosanga akora nawo kagwi igihano no kumwirukana kugira izero amayinite yavuye ku wundi muntu. Uruba hariho umuntu muri Regides bakoranye. Nicyo twako turahiga by'ukuri abantu muri Regides baba bari kumwe aho kagwi kariko karatwononera. Twege nk'uyo iyo konte cha tuyifata umwene gihugu yibwe cha tuyimusubiza. Nicyo gituma noca mbwira abene gihugu bose umuntu wo kontere we yo kwibwa ace anyaruka muri Regides n'ingoga ace abitubwira hama hari ukuntu cha tubikira hagize umuntu aza kwibwa mu mayinite acafatwa kandi cyavyora kugira kontere cyo tuyimusubiza. Rero twe twakora ishoka byose kugira tukawugagwe tugatuze. Jenda ifatanya n'ibindi mazi iminsi vyibonekeza navyo nyene byo kwiba amavuta mu transformateur. Amazi iminsi naho nyene tubona abantu bariko bari amavuta mu transformateur, urinze wiba amavuta muri transformateur citurika. Rero ingene byakebera icyarimwe abantu biba amakonteri abandi biba amavuta mu transformateur. Rero turi kumwe n'abajejwe ubutungane turiko turatohoza by'ukuri ikintu kinyege cyuma muri ubwo bwiza bwa nabi. Mwaka wa 2025 hezari ibibazo nyamukuru bihanze abarundi n'ibiciro by'umurengera, ubukene bw'ibitoro bwasubiriye kuba ndanse n'ibura ry'amafaranga y'agaciro. Ibyo ni byashikirijwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem mwihwezo yashikirije kuri uyu wa 20 umwaka wa 2026 kubijanye n'ubutunzi bw'igihugu no kurwanya ibiturire. Warongoye Parsem avuga ko muri kino gihe abantu barushe cyane birirwa baratabaza barondera ibitoro hirya no hino mu gihugu batari bubironke. Dukurikire Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Umwaka wa 2025 heze
hariho ibibazo nyamukuru bigize imisi bihanze abarundi dusezeye bikiri kwakura. Hari iby'ibiciro ntawe ikarabisubiramo, hari iby'igitoro ubu abantu bararusheje ahubwo cane, ahubwo Sopebu yomenya yuko ahubwo ibintu byasubiye inyuma, abantu birirwa mu magrupu ari kubaza igitoro ntaho wondangira barahwera bakiruka, wari kwa kabiri yabuze arindira imisi n'imisi. Sopebu tubateye akazo tuti ibintu wabisubije inyuma, ayo mafaranga yo tuba turiko turashorera ibintu hanze cari karakora umuntu agitaho dushora ibintu hanze hanyuma Sopebu idusubize mu muruho tutari bwigere tubona, ni ibintu bitumvikana. Nayo kubijanye no kurwanya igiturire warongoye Parseme avuga ko amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi arenga ibice 60% ajanwa mu bijanye n'umwavu. Akagira ati twarasemereye ngo babikurikirane neza ariko batwagirije ko turiko dukorera abakoroni. Kubwiwe rero ngo izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi ziriko zirica igihugu. N'ubu dutege yompi Faustin Ndikumana. Bijya bintu bya budget du ministère de l'agriculture narabigarutse ko ndavuga nti amafaranga ari mu burimyi n'ubworozi 60% arenga ari mu vy'imyabo bikaba resultat ari tubona. Ikibazo genda mwicare muravye n'intuze budget y'imiliyaridi amajana angahe mu burimyi n'ubworozi ambara amajana 5 60% arenga ari mu vy'imyabo. Ivyo bintu nyabuna ngo turiko dukora abakoroni. Sinzi ko mushikiranganje w'ikiga cya leta nawe ari karakorera abakoroni ngira ubundi niko twubifata sana gesa maze kwitubata kw'inshuro zinga ndabane kiriya kintu ahubwo cyari kiguye guhagarara kikava umuruho giteza abantu. Nibaza yuko izo mvugo zo gushaka guhisha ibintu bibi biriko birica igihugu wabarundi ariko barayibuda kiyama cyo kirakubitirwa akubuye ibyo twabigarutse kukera. Uyu Faustin Ndikumana aramutwishira hamwe Parseme. Urero ni wa mwanya wari ikiganiro ubahuka. Mu kiganiro ubahuka cyo kuri uno wa kabiri tugaruka ku kibazo kijanye n'impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi zifuza gutahuka ariko leta y'u Burundi ikazanyira. Ikiganiro ubahuka tukaba twagiteguriwe kandi twagishikirizwa na Janvier Nininahazo. Ubahuka. Ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze nshuti namwe bakunzi ba RPA mu kiganiro ubahuka cyo kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 2020 umwaka w'ibihumbi 2026 nkuko mwavyumvise tukaba tugaruka ku kibazo c'abanyekongo bahungiye mu Burundi bahunze intambara zihuza umuhari M23 na leta ya Kinshasa muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo, aho hari abashaka gutahuka iwabo ariko leta ya Gitega mu Burundi ikabankira. Ivyo rero bikaba binegurwa n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu hamwe n'abanyepolitiki, aho bamenyesha ko agateka n'uburenganzira bw'izo mpunzi biba biriko birahonyangwa. Abatumire bacu badufasha kuremesha kino kiganiro akaba ari Ancher niko yagize arongoye ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Ligue Iteka, Kefa Nibizi arongoye umugambwe Kodebu hamwe na Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Mukanya turaduga kwijambo. Nasubiriye kuba ikaze kuri uyu w'Imana uheze amashirahamwe aharanira agateka ka muntu mu Burundi Ligue Iteka na King Umurundi Freedom yarasohoye itangazo rinegura inyifato ya leta y'u Burundi yo kubuza impunzi z'abakongomani bari mu ikambi ya Busuma muri komine Ruyigi intara ya Buhumuza gutahuka iwabo nkuko mugenzi wacu Elvis niyo mwongere abitubwira. Impunzi zishika kwijana 50 muri bo benshi akaba ari abana nibo bamaze gupfira mu ikambi ya Busuma iri muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu kiringo ca baba ukwezi. Ivyo bitigiriwe mu itangazo rusangi ryashizwe habona kuri uyu wa Mungu n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu Ligiteka na King Umurundi Freedom. Ayo mashirahamwe amenyesha ko ubuzima izo mpunzi zibayemo ari bubi cane kuva zishika mu Burundi zihanzwe na kigoyi, isuku ridashemeye hamwe no kutaronka ubuvuzi.
muri iryo tangazo nyene rusangi ayo mashirahamwe abiri rigiteka na Kinga Umurundi Freedom bamenyesha kandi ko kubera ubwo buzima bugoye izo mpunzi z'abakongomani zibayemwo muri iyo kambi zihangayikishijwe no kwamana agafuni gahamba babo, ivyo bikiyongera ku kibazo c'uko zibuzwa gusubira mu gihugu c'amavuko naho abatari bake bavyifuza. Kw'igenekerezo rya 16 muri kuno kwezi hari impunzi zo muri iyo kambi ya Busuma zagerageje gutaha ariko zikaba zaragarukanywe ku nguvu mu ikambi n'imbonerakure hamwe n'igipolisi. Kubera izo ngorane zihanze izo mpunzi z'abakongomani bo mu ikambi ya Busuma zibandanye kuba umurengera, ayo mashirahamwe abiri aharanira agateka ka zina muntu asaba leta y'u Burundi hamwe n'ishirahamwe hase gutanguza ibiganiro bituma impunzi zifuza gutaha zoroherezwa hamwe n'uko iziri mu Burundi zoroswa imfashanyo ikwiye. Ayo mashirahamwe abiri rigiteka na Kinga Umurundi Freedom yateye kandi akamo amakungu ko gufasha igihugu c'u Burundi n'amashirahamwe bariko bafadikanya mu gutanga imfashanyo ikwiye yotuma hatunganywa neza igikorwa cyo gufasha izo mpunzi. Kuko impunzi z'abakongomani zishaka gutaha iwabo zoroherezwa, isoko ryacu mushamwe hase ryamenyeshije ko igikorwa cyo gutahukana impunzi kibanza gutegurwa kugira kigira umuti urama kandi ko hari bisabwa gutunganywa mu kibano abahunguka bashikiramo. Ikindi iryo soko muri hase ryamenyeshije nuko ibisabwa kugira izo mpunzi zitahukanwe bitarakwira. Elvis niyo mwongere arakenuye. Aha rero Ancher niko yagize akaba abanza kutubwira icatumye basohora iryo tangazo. Icatumye dufata iyo ngingo yo guma dusemera nuko kuva izo mpunzi ziste mu Burundi amateka yazo atigeze novuga yubahirizwa bivuye ku mvo nyinshi. Imvo ya mbere nuko Burundi ntibwari bwiteguye n'amashirahamwe asanzwe afasha Burundi yari yiteguriye kwakira ikitigiriko kingana navyo bikava n'ukuntu abapolisi ndetse mbere nawo mu ntwaro bavyifashemwe. Hari ikindi gikomeye gituma ishirahamwe riteka na Kinga Umurundi Freedom bitwirikirana izo mpunzi nuko izo mpunzi zigizwe n'imigwi itandukanye. Abarundi ntimwokwibagira yuko abakongomani bahunze harimo abanyagihugu basanzwe hakabamwe n'abagwanyi. Abagwanyi nabo novuga bari mu gisirikare c'igihugu ca Kongo, hakabamwo n'abazarend, hakabamwo n'aba FDLR. Ivyo vyose iyo migwi iratuma novuga n'ingene izo mpunzi zigenza bivanye murazi uri mu kiroberi canke umusirikare ko atigenza hamwe n'umusivili. Ikindi ca kabiri nuko umugambi wacu umuseke turatahura novuga inyishu ya HCR kuko nivyo ivuga gusubiza inyuma impunzi, gutahukana impunzi bisaba umwiteguro. Mugabo muri uwo mugambi twagomba tumenyeshe yuko nuko muri abantu novuga nitangazo twanditse tugira tuti amareta abiri avugane, leta y'u Burundi na leta ya Kongo. Aha twagomba dushimike yuko mumenye yuko izo mpunzi z'abakongomani si impunzi nk'izindi izi ziri tumenyereye zivuga ko zihunze leta, turabona impunzi zihunze leta zihunze iki. Abo ni impunzi zahunze imigwano, ni ukuvuga hariko habera imigwano iheze zirasubira inyuma. Muca mwumva yuko niyo babagumiza hafi y'urubibe imigwano ihagaze ubwo nyene baca basubira inyuma. Mugabo murabona ingingo zagiye zifatwa baciye bugara imbibe. Ya kabiri nayo novuga naho niho tegwaga ryagiye raboneka baburije ku nkoni babatwara za Ruyigi, abo ndiko mvuga bari Kibitoki Ubanza, abo batwaye mu Rutana bari mu za Rumonge. Ivyo vyose ntibari biteguriye ko bagiye gusaba ubuhungiro ngo babahe icyo twita statut de refugié. Cyo bari biteguriye ko barindira inkumwe yugama imvura, bavuga ati imvura ikenda ndasubira mu ndimo. Nabo bari barindiriye gatonyi kugira ngo imigwano ihagaze basubira inyuma ko ntibahunze leta ya Kongo canke nabo bagwanyi bahunze imigwano yari iheze bari gusubira inyuma. Eka no mu banyepolitike babona ko atamvo nimwe yotuma abo banyekongo bankigwa gusubira iwabo nk'uko bishikirizwa na Kefa Nibizi.
twarumvise yuko ariho bagombye gutaha hanyuma leta y'u Burundi irabankira ko heza gutaha. Ni ikibazo kitari coroshe kuko murabona iki kirere ca Uvira cari camaze gufatwa n'umuhari M23 hanyuma bituma leta yugara imbibe. Imaze kuba yugara imbibe rero vyaragoranye ko iheze kugurura impunzi. Ikindi kitari coroshe ubundi imigenderanire hagati y'ibihugu hagati y'amareta, rero kumbure nibaza ko vyagoye leta ingene iza gutanga abantu ikabashira mu minwe y'inzego atari za leta ya Kongo. Kumbure bashobora kuba baratinye ko imigenderanire hagati y'u Burundi na Kongo itosekara, ariko nabo nyene kumbure bari kubura ingene babisigura cane bakoranye na HCR. Ariko ico twibaza nuko ko bigenda kose birihuta yuko abo bantu bava mu Burundi bagataha iwabo, abavyifuza na cane bakorosha, ntitwave tuja mu bintu birebire ngo HCR manze kwijamwo haba amanama, kuko n'abantu bahunze umusumira ibintu birahera. Nk'ubu twarumvise yuko ngaho mu gisagara ca Uvira turavye amatangazo ashikirizwa n'igisoda ca Kongo bavuga yuko hasuye mu minwe y'inzego za leta. Ntaco buza yuko rero ubu leta y'u Burundi yugururira imbibe abo bantu bagasubira iwabo abavyifuza. Kumbure hariho n'abandi muri kiriya gihe baciye baca mu zindi nzira, ugasanga nk'umuntu yaje ava ibuvira ahisemwo kugenda mu turere leta ikontorora ya Kongo hariya za Baraka n'ahandi, n'ivyo navyo nyene bari kuvyorosha. Ancher niko yagize arongera ati ntibitahuritse ingene leta ya Gitega isaba ko impunzi z'abarundi zitahukanwa ku nguvu, ariko igaca ibera intambamyi abashaka gutaha iwabo bavyishakiye gutahuka. Ubu rero muri King Murundi Freedom na Liteka turiko turaraba biriko uko ibintu bimeze, dufatiye nko mu ikambi ya Busuma aho tariki 16 bo nyene biyaho yavuze turatashe, wiyumvire kuva mu Ruyigi ukiyumvira kuzoshika muri Kongo. Ivyo babitumwa n'iki? Ivyo babitumwa nuko birirwa barahamba babo. Ubu rero nico gituma ari igiteka igira iti bene King Murundi Freedom bugira biti nyabuna leta y'u Burundi novuga n'amashirahamwe asanzwe bafashe boreheza abagomba gutaha bagende, hama nabo bagomba kuguma ngaho ngaho. Erega umutekano ni mu mutima. Uno musi numva ko leta y'u Burundi yobuza abakongomani ko basubira iwabo, kandi iyo leta y'u Burundi nyene isanzwe ifite ikibazo ubu muri ivyo bice novuga vya Buhumuza na Burunga hariko hashikira impunzi novuga zitahanywe ku nguvu. Camwumviraho leta ikora kimwe n'igihushanyo cyaje iriko ikora ngo batane ku nguvu impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, bashika mu Burundi babazana ntibabafashe, none igaci yangira nuko abakongomani batane. Aho rero tugira tuti nyabuna leta y'u Burundi nikorane n'amashirahamwe barabe boroheza abagenda, abagomba gusubira inyuma, abasigaye nabo babaha ivyangombwa babandanya bafashe. Nico gituma tuguma dutabaza duti amashirahamwe amakungu afashe, ntiyagire utaha atavyumvamwo, ntiyagire utahana ku nguvu, mugabo ntihagire n'uwo babuza. Mwarabonye ko uri karagomba gusubira inyuma reka aca mw'ishamba, bamwe bapfira mu nzuzi, hari aho banyagutwabo 300 usanga batse umuntu kugira bamureka arengane, cyangwa ugasanga bamunyaze ibitungwa yarafise. Ivyo byose nk'amashirahamwe haranira hagati y'akazi na muntu nivyo twiyamiriza. Kefa Nibizi nawe ati hashobora kuba hari izindi nyungu zinyegeje inyuma yuko kwankira abo banyekongo gusubira iwabo. Twebwe rero ico dusaba cane HCR nuko bokorosha ivyerekeye amaprocedure basanzwe bakoresha, kiretse gusa nimba yaba HCR canke leta y'u Burundi hari izindi nyungu baba bafise, hamwe izo mpunzi z'abakongomani zigumye ngaha, ariko nimba atazi inyungu bafise narijya nibaza yuko tudafise ubushobozi bwinshi bwo gushobora kwakira impunzi twumvise zigera ku bihumbi hafi ngira nk'ijana.
ni vyiza yuko rero HCR yorosha kugira ngo umuntu yifuza gutaha bamureke atahe atabindi bintu birebire vyiriwe birasabwa na leta y'u Burundi igahimiriza kugira ngo abo bantu bifuza gutaha batahe. Mbere twibaza yuko izo nkuru twumva aho hakurya zaba arizo bokwiga neza n'ikibazo co kugurura imbibe kikaba ibibazo vyihuta kuko naco nyene kirakenewe ku migenderanire y'ibihugu vyose no kuvyerekeye ubutunzi mu korosha uruja n'uruza. Izo mbibe zimaze kugururwa niho vyoca vyoroha yuko izo mpunzi ziza zigataha, kuko birashobora kuba bisa n'ibintu bigoye ingene leta yoba icugaye imbibe hagati y'Uburundi na Kongo ikugurura abahunguka gusa ntiyugururire uruja n'uruza. Nibaza ko ari benshi bifuza gutaha uravye ubuzima basanzwe babayemwo. Tugasaba kandi yuko n'amakungu nk'aba babo muri Union Européenne abo muri ONU usanga baza kubasaba yuko batanga interano zo gufasha izo mpunzi, ahubwo bahimirize leta y'u Burundi na HCR kurekura abifuza gutaha kugira ngo agateka kabo bakongomane kabe kubahirijwe, hanyuma kumbure na leta y'u Burundi iremurukigwe. Ayo makenga Kefa Nibizi akaba asa n'uyasangiye na Frederic Bamvuga Inyumvira. Majambo makeya nuko ingingo yo guhunga ifatwa n'umuntu akava mu gihugu iwe akagenda mu kindi gihugu kubera ibibazo bitandukanye iyo mpunzi ibiri kwiragira. Ushobora kuba umutekano, ushobora kuba n'ibindi, ariko ashobora gufata ingingo ati ndagiye. Hageze gutaha naho nta muntu yomutangira ngo ntutaye ntiharagera, kuko HCR ivuze ngo ntutaye ntiharagera ntibyo kumvikana kubera ko HCR isabwa kuraba iyo mpunzi mu ngene ifungura, ingene yambara, ingene abanyeshure biga, ibintu byinshi. Ugasanga iyo umuntu afashe ingingo yo gutaha guhunguka ahubwo yobaye aborohereje, bovuze bati nimuhunguke nta kibazo. Nyibaza nti nukuraba neza ko atari kibazo kijanye n'izindi mvo zihagaze ku Burundi nyene, kubera ko ngira ngo bo bari ko bararondera kubaha uburyo HCR kugira ngo barabe izo mpunzi. Leta y'u Burundi ihanzwe n'ibibazo byinshi cyane ku buryo ibyo bibazo by'impunzi botokongerezwa mu bindi, boto usanga n'ubundi iri kwiraremerwa na gose, ku buryo ico umuntu yo kwiyumvira yo kibaza ati ni kuki batazireka ngo zihunguke. Simboni gitu urashobora guhunga kamara iminsi 2 3 canke 5 ugacuta nta muntu yabuza kubitangira ku mupaka. Hari izindi rero mvoni bazitubarire neza tuzimenye, abarundi tuzimenye, makunga zimenye, hako kumva abantu bariko baricwa n'inzara nko kumenga aho bari umugambi wo kubahorenya. Bishoboka kubuza umuntu gutaha ntunamugaburire no mahi ibyangombwa ubushaka kumuhorenya. Imvoze kuvuga ngo ntiharagera ngo ntibikwiye ngo singombwa ngo muce mutaha, baratubwira ibyo ari byo. Ni kibazo kitumvikana, nibadusigurire tutegera ibyo ari byo. Murakoze namwe. Turashimiye abatumire bacu bose kuri kano kanya baduhaye. Nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro ubahuka cuno munsi, aho twagarutse ku ngingo ya leta y'u Burundi yo kwankira impunzi z'abanyekongo bifuza gutaha gusubira iwabo. Turabakengurukiye namwebwe mwese mwaduteze abiri. Kuri miko mwari kumwe na Janvier Nininahazwe. Amahoro y'Imana abane namwe mu banyu no mu byanyu, naho butaha. Ubahuka. Arakoze na Janvier Nininahazwe. Nuko rero nshuti namwe bakunze mwari muduteze yompi, ni naha duciye dusozerera amakuru mu Kirundi yo kuri 2020 umwaka wa 2026 twari twabateguriye. Ndakengurukiye mwebwe mwese mwari kumwe natwe kuva mu ntango zano makuru. Nongere nshimire na bagenzanje umwe wese kuco yaterereye, nibagiye n'abahinga b'ivyuma bitanze kugira mvuge mu nyumve. Walter Kwizera nije mwari kumwe kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza amahoro y'Imana n'umutekano mu miryango yanyu no mu byanyu, naho utaha.